Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Aha mubona turiko turatembera uno munsi ni kuri izine ihinguriro ry'amasabune ya Inaskoki. Inaskoki nkuko muyimenyereye ni urunani rw'amakoperative ya Kibonobono mu Burundi. Hano twatembereye rero naho bahingurira amasabune. Murabona turi kumwe n'abantu bariko barahingura, bariko barakata, hanze mwabibonye banikiye, ivyo byose barabituganirira ko kuri kano kanya ko twaramutse tubashikana ngaha. Rero n'imbere yacu murahabona uwundi muntu, twagira tumusabe rero atwidondore. Turabaramukije tubaha n'ikaze ku batugendeye hano muri izine. Nkuko mumbona kuri kamera, jewe ku mazina yanje ni Eric Ndayirukiye. Nkuko yamaze kubivuga, jewe nkaba ndi umwe mu batahuye umugambi wa Nyenimbono mu vyerekeye umugambi wa Kibonobono. Aha rero tukaba turi muri izine aho dusanzwe dukorera isabune, irya sabune bakunda kwita ngo ni isabune savo solide. Nuko ego none hano muri ino izine ya Kibonobono ya Inaskoki mwoba muje kimwebwe? Murakoze cyane ku kibazo. Nkuko mwamaze kubibona mu vyumva, kandi jewe muri uwo mugambi nkuko turi muri iyi izine nyene, jewe ubonye iyi sabune murayibona ni isabune ijya batakunda kwita kifuranguo. Rero jewe mu uwo mugambi, jewe ico njejwe ni iyi sabune, njejwe uwo mugambi gukora iyi sabune, ndagihagarariye ku rwego rw'igihugu muri Inaskoki, izine ihingura izi sabune. Ego je ndabona yuko ari ubuhinga butoroshe gufata ibintu nka bijya nabonye vyanikiye hajya hanze ukabihingura ukuntu hama bikazovamwo ikintu cera nkuko mwotubwira muri make ingene mu bihingura ibi bintu? Ego nkuko nayiberetse, bisaba ubuhinga bukomeye kandi bwizewe. Nico gituma iyi sabune yacu ari isabune imeze neza, ihinguwe neza ku buhinga. Rero nkuko mubibona, turafise ubuhinga dukoresha, turafise bijya bita ama matière première, bijya bikoresho vy'ibanze dukoresha. Ahoye harimwo amavuta y'umuse, hakabamwo ico bita acide canke soude caustique. Rero mw'ivyoye mu bikoresho vy'ibanze vyinshi nivyo dukoresha. Rero isabune rero ugaca usanga ni isabune imeze neza, ihinguwe neza, kandi isabune nini itagata cane gose, ikura n'umucafu gose cane gose, na cane yuko muri Kibonobono twebwe dusanzwe turi abanyesuku, musanzwe mubibona. Ego ndabibona yuko ari vyiza cane. Hanyuma mwabijemwe musanzwe mubizi canke namwebwe mwavyigiye ngaha nyene? Burya mu mugambi wa Kibonobono mu bisanzwe iyo uhaje uhamenyera vyinshi, ahubwo ivyo nanje biri mu vyamfashije maze gutahura uwo mugambi, hanyuma nkinjira nkifatanya n'abandi. Ivyo biri mu vyatumye nanje ndonka akarusho ko kumenya ivyo ntarinzi. Ubuye ndumuhinga muri ivyo kandi naje ntabizi. Ego mwaje mutabizi ariko ubuye murabahinga. Nko kugira uronka isabune nk'iyo, burya biba vyasavye nk'amezi nkangahe uriko urabihingura? Kugira ushobore kubimenya canke kugira isabune uronka isabune nk'iyi mbona, urabona ndiko ndaraza mwabonye yuko nabonye ibintu vyanikiye hajya. Yego cyane. Ni ibintu mengo ni ntete. Mugabo ukabihingura hama ukakura mu iki kintu cera, nico nshaka kumenya hanini. Bigusaba umwanya ungana iki? Ibiye mu kugira bikunde, turafata ayo mavuta. Mu bisanzwe iyi sabune kugira ishoboke bitwara nk'amasaha 28 gusa. Yego mu masaha 28 kimwe cari kikiri ukwaco, kimwe kwaco. Mu masaha 28 tuba dusohoye
iyi sabune mubona imeze uku uye. ni ubuhinga budasanzwe, nizere yuko nkumbure niyo n'incamake nkumbura abashaka kubyiga ngira ngo bazobarodera hama yego cyane imiryango yamayuguruye muri Kibonobono. Yego, none izi sabune muhingura zidandarizwa hehe na hehe? Izi sabune, iyi sabune nkuko nabibabwiye, iyi uyibonye uba ubonye jewe iba yabanje guca mu minwe yiwanje. Yego. N'abahinga dukorana. Ikindi aho uzisanga, izi uzisanga igihugu cose. Narijya dusanzwe twari ko turagura akarere, niyo mpamvu ku bakunzi bacu n'abakunzi b'iyisabune twobahamagarira cyane gusubira kwitabira kushora kugura iyi sabune kuko yasubiye kuboneka cyane. Ubundi bwo twari twagiye kwagura akarere kuko musanzwe muzi ko umugambi wa Kibonobono atari uwo ngahi Bujumbura gusa, ahubwo n'uw'igihugu cose. Igihugu cose aho uzogenda hose iyi sabune uzoyisangaho kuko nk'ubu twari ko turagura akarere dukorera no mu zindi ntara, kuko iyi zine si iyi gusa, hariho n'izindi zine hagati mu gihugu, na cyane cyane mu ntara ya Ruyigi aho twita mu mugambi wacu muri metropole Ruyigi prefecture Kinyinya. Yego. None izi sabune muhingura burya nizo canke zigugwa ngahe basi muri rusange? Isabune nkuko nayiberetse ni isabune nini. Yego. Twebwe nta na handi uzoyisanga yoba ingana nkuko. Iyi sabune rero twebwe iyi twidandaza amafaranga 1000. 1000 kimwe. 1000. Yego. Kandi ni isabune nini, isabune itagata. Abantu baranayikunda cyane kuko twagumye turonka ama message menshi batubwira ati bimeze gute. Rero hari muri ico gihe twari twagiye kugurura handi iyindi izina aho muri Ruyigi. Yego. Ariko ibintu rero ubuye bagaruke bimeze neza, isabune twasubiye kuyikora kandi imeze neza, yasubiye kuboneka cyane gose. None mbega burya igugwa n'abanywanyi ba Inaskoki canke ba koperative Kibonobono gusa canke n'abandi bose barashobora kuza bakagura? Uretse ko umuntu uze mu gihe uyiguze uri umunywanyi hariho ubundi burusho. Yego. Mu isanzwe isabune niyo ihamagariwe umurundi wese ayikeneye, kandi nubwo bashobora kuba bayita ngo ni kifurango nkuko benshi babivuga, ariko isabune ni isabune ikundwa cyane ku buryo imaze no kuba ijabuka imbibe. Bagenzi bacu b'ababanyi b'abakongomani urabona yuko bayihurumbiye cyane, bayidusaba cyane. Niyo mpamvu yiyere ntimuyifate nk'uko umenga ni igifurango nk'uko babivuga, ariko ni isabune ikunzwe kandi igura uwo ari we wese, imiryango iruguruye. Yego. Muvuze yuko umunwanyi acaronka akarusho. Ako karusho ko bakameze gute? Mu mugambi wa Kibonobono Inaskoki nkuko musanzwe mubizi, abanywanyi n'abatari abanywanyi bakaba bahawe ikaze. Uburusho buhari nuko muri Kibonobono uguze uba uziganije. Yego. Nkuko mu kinofunofu bavuga ati acheter égale épargne. Niko bimeze rero mu gihe wishoreye, tuvyita muri wa mugambi wa Kibonobono nkuko umwubahwa Nyenimbono akunda kubitubwira, kandi natwe twamaze kuvyumva nkuko turi abasirikare we yashize ku rugamba. Yego. Niyo mpamvu rero mu gihe uguze, yego, uba wishoreye. Rero hariho ama pourcentage y'ico kintu. Iyo uguze iyo produit canke ico kidandazwa, iyo hariho ama pourcentage aca canke ibice bica bija iwawe mu buvuzi. Yego. Kandi ivyo rero bigashoboka ku munywanyi wa Kibonobono. Bishoboka ku munywanyi wa Kibonobono yamaze gutahura umugamba kanawinjiramo. Yego. Uwundi rero aragura hanyuma akayikoresha akanezerwa hama gataha kazogaruka kiyongera. Nta kandi karusha. Yego. Abayishimye, abayishimye ubunini bwayo no gutagata kwayo n'ukuntu imeze neza. Ariko nabo niyo mpamvu tubahamagarira nabo kwifatanya natwe mu migambi yose ya Kibonobono Inaskoki. Yego. None burya murashobora gukora amasabune akwiye abanywanyi bose, komenga abanywanyi ba Kibonobono ni benshi? Abanywanyi ba Kibonobono turabizi ni benshi, niyo mpamvu twagiye gukwira hose nk'imvura. Kuko ubu nababwiye yuko twaheruka mu ntara hagati. Muri ico gihe twari mu ntara hagati, niyo mpamvu twari kwagura kare kugira
twegere bose tubegereze. Niyo mpamvu nta kibazo dufise kuko nk'uko mubivuze twebwe ku munsi turiko turakora turashobora guhingura tugakata isabune zirenga itoni 2-3 ku munsi. Aho mvuze ndabivuze mu matoni mu mapiyese bijya bitwa ngo mapiyese ca isabune imwe uca usanga dukase isabune zirenga ibihumbi 24 ku munsi. Yego Murumva yuko ari ku munsi umwe amapiyese canke isabune imwe ibihumbi 24. Murumva kundwi mugiye kugwiza yuko atakibazo abanywanyi bogira, kandi dushiramwo n'izindi nguvu mu gihe tuba tubona yuko ibikorwa n'abariko barazisaba ari benshi, kandi dusanzwe tunabafise kandi n'abandi imiryango iruguruye. Yego biraborohera none burya kuzirungika mu ntara hagati konze hariho kure ugasanga nkaza canke ngira ngo no kubera mwagize amagence muga none byaborohera gushikana izisabone hagati mu gihugu. Ego koroha bitegerezwa koroha kuko mu gihe twebwe dukora muri iki gisata c'amasabune ariko muri Inaskoki ntidusanzwe dukora ibi vyonyene, hari abandi bahinga mu bindi. Niyo mpamvu rero mu kubitwara ntizigenda ari isabune gusa, bijana n'ibindi na cane ibindi nk'izirya ifu y'akawunga n'ibindi bindi, najya amasabune y'ubundi ubwoko y'amazi n'ibindi bindi. Umva bica vyoroha kugira hamwe hama twabibasanzayo. Mugabo nababwiye yuko dusanzwe twaratanguye no mugambi wo kubasanga mu ntara hagati hama tukabikora bigaca vyoroha kubashikira. Yego Eric murakoze kutuganiriza, ariko rero nkumbure hariho nk'akamo motera bariko baratwumviriza ngaha kuri Kibonobono Media canke inshuti ababanya abagenzi sinzi ko hari ico mworangiza ko mubabwiye. Ego murakoze cyane. Ico norangiriza ko ntera n'akamo abanywanyi ba Inaskoki n'abatara abanywanyi na cane abamaze kuba abanywanyi bobo baramaze kubitahura. Kandi turi ku kivi kuba batarinjira bataraza mu mugambi, imiryango iruguruye kuko imigambi ya Kibonobono ni myinshi cyane nkuko nyene imbono akunda kubitumenyesha canke abamaze kubitahura. Ni imigambi irenga 32. Rero umwe wese arahawe ikaze kwinjira. Basanzwe benshi baramaze kuvyumva nkuko kuri zimbuga zacu nyene za Kibonobono Media n'ahandi izindi mu page ya Facebook n'ibindi bazikurikirana hama baraba imigambi iri kwiraranguka, kandi batwitabire kuri uwo umugambi binjiye ni 12,000 hama bagaca bamenya n'ibindi bindi bikurikira. Karibu rero cyane baze bifatanye natwe hama tuje muri ya ntumbero ya nyene imbono yo kuronka umurundi ahaze kandi aguwe neza. Umurundi ahaze aguwe neza gasubire mwako kantu ako nyene karakomeye. Yego nkuko bakunda kubivuga ngo tugire Kibonobono tukavuga twishura tuti iterambere kuri twese. Rero nyene imbono asanzwe afise ihangiro kandi natwe taramaze kuryumva nkuko nababwiye yuko turi abasirikare yashitse ku rugamba. Kandi rero nkuko nabibabwiye yipfuza umurundi ahaze kandi aguwe neza. Murakoze cyane. Murakoze nawe.